imodoka ugasanga ntugenda n'imodoka ugasanga ni hahandi wabonye ko wumva ngo umwana nyuma y'ukwezi ngo ndamushaka no kuvuga ngo bya bintu biba bimusaba inzoya iki abantu amaraso nicyo kintu twashatse kwigisha kuko nk'ubu nimba yavuye ahantu kubera ngo yaga kofe kamwe ngo agiye ngo ahantu ngo yiboneye bafise imodoka inzu nziza etage bo nituba dukwiye kwirukira ivyo bintu. Muri Burundi Film Academy hariko haraca filime nyinshi za Feruje n'izindi nyinshi ariko barakina. Muri BMT Buja uno musi ariko arasohora filime yitwa Gatsirikwa Ntigahere. Kwa Vanilla Vine bariko barasohora amafilime ejo aho bukera barasohora filime yitwa Mwamikazi. Hahe nahe ariko barasohora amafilime ni hehe muri ko murabona canke n'uruhe rugamba mubona muri ko muragwana kugira ngo mubone ko mukeneye kuja mu kurugero rw'ibindi bintu. Ariko ubu bariko barabitahura abarundi bariko barabitahura ku buryo ubu abarundi batanga kuzibira izindi sinema ziva mu mahanga nko Rwanda Tanzania hehe ugasanga tuko dukurikirana ivy'iwacu rero urumva ko ari iteka ridasanzwe mu gihe twegenye n'abarundi dusigaye rikunda ivy'iwacu. Ariko wewe uri umwe muri bake bamaze kuronka amahigwe yo kuronka amahigwe yo kuganira n'abo ba superstar dufise ngaha mu Burundi. Uramaze kwinjira muri Burundi Film Academy ugakura inyigisho narabonye ko na violence mwakoranye na bamwe muri Burundi Film Academy. Mbega wowe nike kintu cyane nk'akagaseke woza n'abantu bo ngahe Gitega iwacu kugira ngo nabo bamenye ati bino bintu bikoguku bino bintu bigenda uko bica mu nzirizi nike kintu iwacu Gitega ramatimu menshi ashikangira ku arenga 9 canke gutyo. Wowe rero uri umwe mu bashoboye kuja gutora inyigisho mu yandi matima akomeye. Mbega hane Gitega nizihe timu canke ni nabahe bakinyi ubona bari ku rwego rwiza ubona bari ku rwego rwiza bari mu nzira nziza zo gushika kure nkuko umaze gufata izindi nyigisho ubona ati hajya ahantu kumbure ahaba kwegorora ko nizihe timu ubona zo kwigisha none kuba bakina aho hariho n'abakina mugabe bikorwa byabo ntibigaragare nki ugasanga ibikorwa bivuye Bujumbura bikorwa bivuye Ngozi bikorwa bivuye mu zindi ntara biratobora cyane bikamena Gitega ikinyi bikinjira amana we Gitega ariko bikorwa bivuye nka Gitega ugasanga ntibiriko biramena cyane habuze iki ho haburi iki icyambere twe tubuze ngaho habeze imisi rero heze imisi itari mike abanyabujumbura batwinjiye cyane ku malancement officiel ngaho iwacu Gitega sinzi ikintu bahabonye ariko wendi waza nawe uri umwe mu basesanguzi bo ngaha mbega haho nirihe terambere rizana ku banyampano bo ngaho Gitega canke nikihe kintu tuhahombera mumaze kuko nk'ubu nimba ufise inzu yiwawe urakwiye kuyimpa kugira ndayikoreremo nk'ububare hano hari ububare bwinshi kandi buteye imbere kandi bwiza bwari ukwiye kuduha ati kuko twe tuba dukeneye location ufise location nziza iguha igikorwa ciza kandi yerekana igihugu ciza no kuvuga je nimba nkoreye ni iwawe akaza umuntu akaraba irya sinema aravuga ati iyi sinema yavuye hariya nyimba yavuye hariya ndeka ndondere bantu bambwire ni hehe yakorewe kugira aje kuharara shobora kukwinziriza mu kwezi ajya amafaranga asumba yowe naguhaye muga ntubitahure ko ushobora kumpa nkakora uwo munsi umwe nkazokwinjiriza amafaranga asumba no guhaye uwo munsi. Nuko bakunze amera ko TV257 nyimera ntangunda baramutse ndabifuza amahoro Imana bane namwe nkuko mubona ni One Boy Valaskira from JT Paradise KBBC naje hano kugira ngo tuganire cyane ku byerekeye filime ndundi. Uno munsi murabona ko ndi kumwe numwe yamamaye mu gukina filime ndundi mu bizanye no guhanura kwigisha biciye mu mareresi. Murabizi hano iwacu mu Burundi ibyo bintu bisa n'ibiriko birafata inzira mwino myaka bisa n'ibiriko birafata iyindi shusho mwino myaka kuko byamaze kuba byinjiwemo n'abantu bavuga ati barabyize barabisobanukirwa. Rero no munsi nakuzaniye umwe muri bo kugira ngo tubandanye tuvuge kubijanye na filime. Turaza kuvuga cyane kuri filime ziwe asanzwe akina mu mugwi wiwe witwa Gitega Films. Turaza no kuvuga rero kubijanye na filime zose hamwe muri rusangi mu Burundi kuko no bwati ni umwe mu bariko barakora cyane. Reka tumuhe ikaze tumwakire atwidondore sino kurwa ndamuvuga jewe namuvuga no muhabona muvuga nabe ariko tumwakiriye araza twidondora byagutse cyane tumenye byinshi hama tumuganirize ya brother karibu. Asante sana meze neza ya turameze neza nawe urameze neza ndashima Imana n'abantu bakeye uno munsi turacari mu gitondo bwakeye neza asha nukuri atari bihindutse mu nyuma jemeze neza mu karere uherereyemwo nta widoga bimeze neza amahoro ni yose sha muri kaye numvise atangwa yani hari mu gihe ujyane bugaca atanduri habaye numva ko abara amahoro yego ya okay rero abantu bariko kumva uvuga bariko barakubona ku mashusho ariko ntibarakumenya neza na neza ninde turiko turavuga ni DJ Sisi kuva Igitega muri Gitega filime cyangwa umwite set byose ari bitaba nta kibatsi yego ya okay rero DJ Sisi hariho ibikorwa
abantu bakora kubona mu mino misi igikorwa cyashigikiwe nabo twovuga ngo ni vyamamare igikorwa bita violence ndibaza ni filime abantu bamaze babonye abantu bakunze kubera iki ya filime kubera iki kuyiyumvira kubera iki violence bo filime kugira umuntu yiyumvira bivanye n'igihe tugezemwo ivyo tubona mu bantu ivyisi twereka kuko kenshi filime ikinwa bivanye n'ubuzima ubona abantu bariko baracamwo mu mwanya ibihe barimwo uko bariko baritwara rero niho ikiyumviro usanga kenshi kiva rero iki kiyumviro cyavuye ku bantu nkuko nyene mu kibano iki no ya violence mu rubano rurimi rwaje n'indege mu kirundi ciza gisigura iki no kuvuga n'ibintu bijanye n'ihohotera ndibaza no kuhohotera nk'umuntu canke iki basanga umuntu afashwe nabi akenshi bibaza ngo violence no ariko ndi kuntu numvise bashabaza arakivuga mu gasibijya bo biyumviriye ariko violence no kuntu guturubika umuntu ari wese ugasanga afashwe kutariko inabi iki nibaza ko ari iyo kategori birimo yego violence umuntu yayiravye adafise umutwe cyane wo gutahura canke wo kwiga mugabo akeneye no musi kumva eske harimo ubutumwa bumeze gute violence kuri we wayanditse cye kuri we wayikinishije irimo ubutumwa harehare bwigishike bo violence irigisha cyane kandi umuntu wese araba sinema nibaza ko atoreka kuvyiga cyangwa abimenye kuko uravye sinema ukuntu ihagaze nuko ntihera urabona ko ari inyigisho cyane kenshi ku bakobwa abakobwa twashatse kwigisha ku bakobwa kwirukira amaronko kujya kuntu usanga kenshi abakobwa ntibitaho umuntu bitaho ivyo umuntu afise basanga nabo baye mu rugo mushobora kubana n'umugore ariko ntiyiteho utwa tujya dukufise kuburyo n'umushwanye na gatoya babona umengura mubangamiye rero twashatse kwigisha ubwo gwaruko rw'abakobwa baza kubaka bakunda ibintu dukunda ibintu ahubwo dukunda umuntu narabonye ko musanzu je ndikunda yiraba naje nakwe mu nyigisho ariko mbashaka wenyene uzivugire ko je nazikwe mu nk'umufana ariko we nawe urafite inyigisho wagombye gutanga nkwandise igikorwa bisigure ko nabonye ko ujya mukobwa yirukiye amaronko ahunga uwamuha amahoro ariko aza kuronka umubuza amahoro bisigure ko nawe ijya nyigisho rero yagombye gutanga kumbura ubwo ati mwabakobwa mwe uko kuntu muri rukira ibintu gize nto ashaka kwirukira ahari umuriro wavuye ahari intoze amazi ugashija mu muriro kuko mu bisanzwe filime kweri iratahuritse cyane twakinye sinema itahuritse cyane kandi n'ibintu biriho kandi bibaho kuko aba bantu bose dufubona bafite ibintu so kuvuga ngo nivyo bakuye ngo mu buzima bakoze cyane ushobora gusanga ari abantu batanga ibitambo kugira ngo baronke ubuzima ugasanga bo hari ibintu binababuza kugira ngo ntibaronke usanga nk'ubu ngo ntushobora kugenda n'imodoka ntushobora kugenda n'iki ugasanga ni hahandi wabonye ko wumva ngo umwana nyuma y'ukwezi ngo ndamushaka no kuvuga ngo bya bintu biba bimusaba inzoya iki abantu amaraso nicyo kintu twashatse kwigisha kuko nk'ubu nimba yavuye ahantu kubera ngo yaga kofi kamwe ngo agiye ngo ahantu ngo yiboneye bafise imodoka inzu nziza etage bo nituba dukwiye kwirukira ivyo bintu ahubwo duba dukwiye kwitaho umuntu aguha amahoro yego amahoro kuko niyo tuba dukeneye mu buzima uzora urugo rwose rutagira amahoro ubwo surugo ni handi ubona umuntu ariko ararengana mwibara ukabona ameze neza mugahageze mu rugo n'umuriro gusa yaburega musanze urugo gusa ibintu byose bakeneye amahoro yaba societe igihugu ibikini byose bakeneye amahoro so hama rero tugomba kugenda rero avuze ko tuzaganira kuri filime zawe n'izindi filime mu bisanzwe no musi dufate nkuko ubusano waserukiye n'abandi bakinyi mu Burundi hariko haraca amafilime menshi mu Burundi biriko baraboneka ko igisata ca filime magihagurukiye koko turavuga ati nk'imuri Burundi Film Academy hariko haraca filime nyinshi za Feruje n'izindi nyinshi ariko barakina muri BMT Buja no musi hariko harasohora filime yitwa Gatsirikwa Ntigahere kwa Vanilla Vine bariko harasohora amafilime ejo habukera barasohora filime yitwa Mwamikazi hahe nahe hariko harasohora amafilime ni hehe muri ko murabona canke n'uruhe rugamba mubona muri ko muragwana kugira ngo mubone ko mukeneye kuja mu kurugero rw'ibindi bihugu bo mu bisanzwe uburundi turiko tushika ku yindi ntambwe idasanzwe uravye kera ntibayitwa cinema twaje twitwa ko ari turiko dukina ni urabona bazamumva ngo ni comedy cyangwa kazamumva
ukazomva nk'umuntu akubwiye ngo mbe bwabo comedy mukina bumeze gute wasanga uravye ibintu ukina ingufu bo wabisizemo ukazomva ngo ni comedy zamva ingufu zicitse ariko ubu bariko barabitahura abarundi bariko barabitahura ku buryo ubu abarundi batanga kuzibira izindi sinema ziva mu mahanga nk'u Rwanda Tanzania hehe ugasanga tuko dukurikirana ivy'iwacu rero urumva ko ari iteka ridasanzwe mu gihe twege nyine abarundi dusigaye dukunda ivy'iwacu cyambere no gukunda ivy'iwacu tureke ivy'amahanga kuko amahanga ngo arahanda niko numvise yego nkaka rero nk'ikintu wocu ugenda utanze nk'impanuro ku bafana mufise canke ku bafana bashasha ko baraza n'abatarabitahura niki kintu wogenda babwiye muri uwo mwaka tukabandanya ibindi bo ikintu nababwira nuko twokunda icambere no gukunda ivy'iwacu dushikira ivy'iwacu nubwo hariho beshi murambona beshi batarabitahura hariho abo numva batarabitahura ariko bizoza kuko nubwa mbere tukibitangura nyene twaratamba twirorera ariko ubu turafise nabakeyi rero abo bakeyi bazoza na benshi okay turi Gitega aho dubwatsi turacubaka urukuta rushasha rw'ibijanye na entertainment ariko wewe uri umwe muri bake bamaze kuronka amahigwe yo kuronka amahigwe yo kuganira n'abo ba superstar dufise ngaha mu Burundi uramaze kwinjira muri Burundi Film Academy ugakura inyigisho narabonye ko na violence mwakoranye na bamwe muri Burundi Film Academy mbega wowe nike kintu cyane nk'akagaseke woza n'abantu bo ngahe Gitega iwacu kugira ngo nabo bamenye ati bino bintu bikoguku bino bintu bigenda uko bica mu nzirizi nike kintu wabwira bo je cyambere keshi namasaba ngahe Gitega cyambere tuzana urukundo tureke kwikwegera ko kwigungira ko uko abenshi umwe wese abayumva ko yokora ari we wenyine we ari hagije ariko nicari gikwiye kubico kuko utamba wirorera nukuvuga hagiye uri kora kiri kintu uri umwe simbona ishusho no bihama uri gukora ikintu uri umwe urabona ko ari ciza ariko hari impanuro woronka ku ruhande kubera ariko ukunda uri we wenyene ntuzigero zironka arico gituma je ubona uvuga ati hariya naragiyeyo hariya naragiye nukugira ngo tugire gute twagure akarere kugira hose tubone ko twisanzuye apana ko dusha tuguma dukora turi twenyene tubonye nje ndashoboye hajya sinshoboye kuko hari abandi bashoboye gusumva jewe rero kenshi no kuguma twiga tugira urukundo dusabikanye ibikorwa dusangirire hamwe niho tuzotera imbere yego hano iwacu Gitega ramatimu menshi ashikangira ku arenga 9 canke gutyo wewe rero uri umwe mu bashoboye kuja gutora inyigisho mu yandi matima akomeye mbega hano Gitega nizihe timu canke ni nabahe bakinyi ubona bari ku rwego rwiza bari mu nzira nziza zo gushika kure nkuko umaze gufata izindi nyigisho ubona ati hajya ahantu kumbure haba kwegorora ko nizihe timu ubona zo kwigisha izindi hano bo mu bisanzwe timu yose irafise ibintu yigisha sinovuga ngo ni canke iriya ahubwo icambere dukwiye gukora kuko nizi twe timu ziri ngahe Gitega kenshi nidukora nayo nibaza ko tara ihari talent irahari ngahe Gitega kandi nyinshi rero usanga kenshi nisinzi ko ari aho bifira nimba ari kuburyo canke ku kindi kintu usanga ntituriko dukora na zanguvu kuko kenshi zorabe nk'ibujumbura ni gake ukwezi kohera ta cinema basohoye muga twege ngaha mu Gitega urashobora gukubita ukwezi amezi abiri atagikorwa ubonye rero twe tubuze ibikorwa nca nibaza ko akenshi tubuze baba boss baduterera kugira dukore vya bikorwa urumva ko hari mitahe ibikorwa vyoboneka kandi bose imitimu zose zingahe Gitega nabonye zirashoboye zirabizi usivye ko ngira usanga habuze cya kintu c'uburyo so none kuba bakina aho hariho n'abakina muga bikorwa byabo ntibigaragare nki ugasanga ibikorwa bivuye Bujumbura bikorwa bivuye Ngozi bikorwa bivuye mu zindi ntara biratobora cyane bikamena Gitega ikinja abana ba Gitega ariko bikorwa bivuye nka Gitega ugasanga ntibiriko biramena cyane habuze iki ho haburiki icyambere twe tubuze ngahe Gitega nta mareze sose dufise aba promoter badu promoting nkuko usanga wiyumvire kuzana iki cyumviro cyo kuvuga ati je ndazanye TV online izozira kwikoresha ibiganiro ngahe Gitega kugira ngo je nshikirize impano zo ngahe Gitega zishike kure ariko uravyumva ucu usanga twege
turakora ariko ntidufise abantu batuma bishikaho dushaka ko bishika ibujumbura impamvu bishika kure ibujumbura aba promoter benshi ndibaza urabibona ko babikunda ingozi nahone nubwo bitobora cyane nta bapromoter bariyo ariko cyo kimwe ni Gitega sinzi ahantu rero bifira ngaha mugaje kenshi nibaza ko bipfa kubera aba promoter kenshi none konzi umenga aba promoter barahari canke haba hariho gutumvikana hagati ya promoter nabo bakinya film bo aba promoter barahari ego kandi wanashimba ni na benshi ariko icambere nabonye ngaho Igitega icambere dushira imbere ibintu ntidushira imbere ibikorwa dushira imbere ibintu uko ni nkuko je noza kukubwira ati shaka ikiganiro nkuko uba wagikoresheje ni sawa ariko hariho benshi twabisavye ewana ufisa ngahe nangahe uriko uravyumva icambere ahubwo ho wovuze ngo ufisa ngahe icambere wovuze ufisa ibikorwa bingana gute ufisa ibikorwa vyiza zana igikorwa turabingene kimeze hanyuma dukorere ku ico gikorwa hama ni wabona bigenze neza je nta kibuza nto guha na yafantu gushaka ahubwo icambere ntidushira imbere ibikorwa dushira imbere amarongo yego hababeze imisi rero heze imisi itari mike abanyabujumbura batwinjiye cyane ku malancement officiel ngahi wacu Gitega sinzi ikintu bahabonye ariko wendi waza nawe uri umwe mu basesanguzi bo ngaha mbega haho nirihe terambere rizana ku banyampano bo ngahi Gitega canke nikihe kintu tuhahombera mumaze kubona twege ngahi Gitega Lega nakubwiye impamvu tudakora ya maransema ni cya kintu c'uburyo nayo bundi ho birakunda ndibaza warabonye kuri lancement ya violence kandi nibaza ko vyari bimeze neza narabonye wari wanahashitse kandi warakoze cyane Imana iguhezagire rero nonga hatwo bikora ahubwo habuze ku wamwumvikano twumve mbe dukoze igikorwa ni nk'ubusabikane kuko urabona nk'ubu nka BMT iragenda muri Burundi Films Academy gatora umukinyi ikagenda hariya kwa Beri ikagenda nyimba ari kwa Sabasi ni kuvuga ugasanga ariko barakorana kubakorana ni rwa rukundo bafitaniye ubwo rukundo rero bafitaniye nego ruzotuma biyumvira no gukorera ikintu ahanaka biranyaruka gutobora cyane birihuta cyo kimwe nuko ukuntu kwacu uzosanga ngo je nimba ndi Gitega film nkora nka Gitega film sinkora ngo nkorane na naka hariya ngo ngende ngo muri Abineza cyanke muri Ntoze Capitaine Frame kugira ntore umukinyi cyanke iki ugasanga shaka gukora je ndumwe ico kintu umaze kubona ko ndumwe nyene urumva ntaho gishika rega gona kare ubugirigiri bugira babiri ko baciye umugani nico rero hakuru dukwiye turiko dukeneye kurondera iki urukundo dukeneye urukundo hanyuma bijya tubona ibujumbura bakora natwe twobikora kandi natwe birashobora gukunda ko dushobora gukora igikorwa ino tukamanuka tugakora lancement ibujumbura nkuko bo baduga bakaza usivye ko ngaho Igitega babonye ko hariho urukundo dukunda ibintu dukunda amasinema ariko asanga ngaho Igitega abantu bose babikunda sinibaza ngira bakunda ivyo handi hantu ntibakunda ivyo wabo okay none uri kuravuga ikintu c'uburyo ko mbona aba type b'Ibujumbura bazo usanga bafise aba Eric Tayere na boss babo bariko barabafasha mu ba managinga mu bikorwa nabandi benshi bamaze kubitahura mwe namwe habuze iki kugira ngo mwegere bano ba boss bamaze gutahura impano zanyu kugira ngo babashigikira ahubwo aba boss rega nishaka ine nakubwira Eric Tayere sinovuga ngo ntashigikira impano aradishigikira ego ko kandi hari handi ba boss bari bakwiye gushigikira impano zo ngaho Igitega sivyo ariko simbona ahantu bifira okay dusaba nabi basi batubwire twige ingene tuzoza turasaba basi kuko nk'ubu nimba ufise inzu yiwawe urakwiye kuyimpa kugira ndayikoreremo nk'ubu bare hano hari ubare bwinshi kandi buteye imbere kandi bwiza bwari ukwiye kuduha ati kuko twe tuba dukeneye location ufise location nziza iguha igikorwa ciza kandi yerekana igihugu ciza no kuvuga je nimba nkoreye ni iwawe akaza umuntu akaraba irya sinema aravuga ati iyi sinema yavuye hariya nyimba yavuye hariya ndeka ndondere bantu bambwire ni hehe yakorewe kugira aje kuharara shobora kukwinjira mu kwezi ajya amafaranga asumba yowe naguhaye muga ntubitahure ko ushobora kumpa nkakora uwo munsi umwe nkazokwinjiriza amafaranga asumba no guhaye uwo munsi rero nibaza ko nimba dusaba nabi bazotubwire batwibira iryo banga ati musaba nabi kuko gusaba kuratandukanye ari gihe umuntu waza ngo nasavye neza ikintu ugasanga wagisavye nabi ugasanga ntirose vya bintu canke ugasanga naba boss bo ngaho Igitega bashaka kubanza kuduga bakakorera kuri abantu bamaze gutera imbere kugira nabo babateze imbere cyane ariko reka ndakubwiza ukuri udahereye hasi ntushika no hejuru icambere uhera kuri 0 hamukaduga ushika nko kuri 10 rero nawo boss barakwiye kwikubita gashi bo ngaho Igitega kandi ndazi ni benshi kandi bariho babikunda
batangure baze bararaba impano zo ngaha Gitega babanze baduze impano ziwabo kugira ngo natwe twerekane ishusho nziza ngaha mu ntara yacu ya Gitega yego yo ikintu cyose cyamaye ugifise umuvyeyi nikiye kintu wewe nka sisi usaba abantu bamaze kudukurira bibujumbura nabwo bibujumbura amatimu bibujumbura amaze kubadukurira ni ikintu wosaba usabira n'abandi bantu ngaha mu ntara ya Gitega kugira ngo bapushinga impano zo ngaha Gitega zigere kure cyane icyambere nosaba abadukurira no kudushigikira icyambere no kudushigikira tubone ko twisanzuye turi kumwe nabo apana ko turi twenyene niba turi Gitega apana ngo turi twenyene oya ahubwo tubone ko turi kumwe nabo kugira ngo tubakeneye tuzobaronka kujya natwe badukeneye baturonka urumva ikindi kintu narabonye ego bakunda igikoko ciza eske barafise ukuntu bashobora kuduhanura bagafata impanuro bakaduha impanuro ati nimba ukeneye gushika kure koresha iki kugira ngo kugira igikoko ciza kuko narabonye igikoko ciza nico cidandaza urashobora gukora ibikorwa ndazi hari abantu bakora ibikorwa byinza kandi nabone ndazi aho bavuye ni kure cyane kandi ubu aho bageze ni heza ni nkuko natwe turiko turatangura dukora ni bukebuke ugasanga natwe twashitse ahantu natwe tuzokenera abandi babandi batoyi bazoza mu nyuma baturondera rero byiza bo dushigikira bakaduhanura kuko cyambere n'impanuro impanuro isumba ibintu byose bodo batweretse ukuntu dushobora gukora ukuntu dushobora kubigenza kugira ngo bikunde natwe dukore nkuko bo bakora bo bavyanye bakagaragara nkuko nabo bigaragara cyane bisigure ko bikenewe n'ishure birakenewe nawe n'inyigisho cyane n'ishure ahubwo kuko nukuvuga abantu benshi babivuga ngo barize ngo twarize ngo twaraheje oya nta muntu yiga ngo aheze uzoguma wiga kwisi iyi si udapfuye ntugeheza ishure ryose zero ni domaine nuko rero nico nosaba badushigikire batube hafi batubwire ati washaka nimba ushaka gukora kora uku nuku tuzovyumvira ku bantu bumva kuko ndazi hari umuntu adahanurwa muga ku bantu bahanurwa baze baratubwira turabe ico twohindura yego ya muguheza ikiganiro ndakeneye ko uvuga bwa buntu nyene wumva buri ku mutima wawe ya majambo wumva ari ku mutima wawe mu bijanye n'akazi mu bijanye n'injana ya filme turimwo kugira ngo n'abavyiyumva mu batararonka inzira baronka aho baca canke bagire gute haro n'abandi bantu kwanza imbere yuko duheza kano kantu hari kintu nibagiye ibintu bijanye na filme keshe tuko turabiraba tubona umenga harimwo inderonke tunumenga harimo intoza ariko abantu bari kuri stage nyene kuri scene bo bakaba babona ingene biko birakogwa rero twe tubirabira kuri kamera cyo tubirabira kuri ekra tukabona umenga harimo inderonke harabare abavyeyi besha baca bankira abana babo kuja muri bino bintu kubera babona kumenga abana baratakaye abana babo bagiye mu bintu by'itandero abana nikihe kintu wobwira baje bavyeyi bakunda kwimvira amajambo bagatuma ingabirano z'abana babo bazitsimbatiriza muri bo ntibazisohore kubera ko biyumvira ko bagiye mu bintu bibi muki hoho nikihe kintu wabwira rero ako kantu ni sawa kuko burya natwe twabijemwo bavyanka ariko harageze igihe baratwakira baravuga ati ego nta kibazo kuko icambere umuvyeyi adatahura nuko sene yori yose kinwe hajya haba hari abantu nta kintu na kimwe kibikiza kuhaba usivye ko twege umuntu uriko araba ikintu uko we wapika kijanye n'ubona kuko ntiwiyumvira izindi sene ziri hajya inyuma wahubwo wiyumvira ikenye n'ubonye ariko vuga ati iki kintu kweri nico rero je nobwira umuvyeyi imbura umuvyeyi wankira umwana wawe kenshi abantu bakunda kwankira n'abakobwa kazamva ngo je nk'umukobwa wanje nkazobona ngo ajyamye n'umuhungu mu gitanda kweri ngo bari gusa oya iyo namba rero ngaha usanga yuzuye kugira uzonaronke wa mukobwa avuga ati je bino bintu ndashobora kubikora ni wa wundi aba yihevye avuga ati jewe hazobicobaye ndavyemeye hazobicobaye rero nibaza ko hajye takintu na kimwe kiba kibaye usivye ko abantu bose babikora bijya tuba turiko twakina muri cinema ni ibintu biraba bajya bose bakora bijya twe turiko tureka muri cinema ni bajya usanga wewe uri kuramwankira ngo nta kine cinema ugasanga wabikora yihishije ariko uravyo ushobora kuvuga ati umwana wanje n'intungane n'intore ibintu nk'ivyo ntavyo yojamwo iki ariko ugasanga nemba wamwankiye ukina cinema akina zijya iri live akina cinema itagira kamera iri live ugasanga ari proud nico kintu aragikora muga we nawe ugasanga ugiye kumwegera ngo dukine kino kintu ukumva je uvyo ntavyo nokora ntavyo nokina naho gira gute mu ugasanga ni wa wundi avyirigwamwo anabiraramwo agira gute rero je nebaza ko
turiko turigisha kuko twigisha ibintu bibaho ni ibintu twumva ni ibintu tugira n'ubu nyene mwanya turiko turavugana usanga nk'ubu hari umukobwa yase gukina cinema ugasanga nk'ubu mu hotel aryamye n'umuhungu ariko arayikina yego kora byo rero kuko niyo sene ya mbere itinyitse mu bantu bose bakina cinema ukaza mu mukobwa ngo sinosoma umuhungu sinogira gute none ntiwiri kurasoma none rero iciza nuko kwanza iciza nuko abavyeyi babona ko bijya bintu turiko turakora ni ibintu bibaho nimba ubona twabikinye uyumvire ko bishobora kuba biriko biba ku mwana wawe canke uri umumama canke uri umupapa ukumva ko nimba hari umupapa wabonye ariko arakora ivyo bintu muri cinema wibuke ko hari n'umugabo wawe ashobora kuba ariko arabikora kandi ataje imbere ya kamera mu kumva ari hehe ari ariko arabikora rero twege twigisha ibintu bibaho nta kintu kitabaho usivye ko twe tutanabikora twe tuko twigisha abantu gusa ukuntu babikora ariko twe ntitubikora rero vyiza umwana wawe nimba wumva ufise iyo mpano mureka agenda akore akine yigishe niho tuzogira iterambere kuko nimba uraba cinema hari gihe bikwigisha ukavuga nimba wowe nko bushobora kubona avuyeyo ukacubona cinema ukacuvuga iyi cinema kweri bishoboye nibi bintu ariko ndakora ugasanga biguhaye impanuro yuko ugasanga uranabihebye ukabiheba kubera cinema wabonye yakwigishije ko uri kurabikora hari abantu babibona wowe ugasanga mwicaranye n'umudame wawe ariko araba cinema umuhungu n'iki baryamanye iki n'iki ugasanga wa mudame wawe ariko ariyumvira yabonye za sene yahora akora abibonye muri cinema ashavuga ati umugabo wanje nkarashobora no kunyikeka kubera ko yabonye ibintu uriko uravyumva rero tuba turiko turigisha ntabwo tuwo twataye indero no kwigisha twigisha turabe ko igihugu cyacu cyotera imbere hari vyinshi nukura cinema yigisha ibintu byose biba ni shure mu ijambo ni shure usivye ko nyene usanga hari abantu bihizindi shusho iki abantu bakora bijya bintu ni iki nyene ibintu byinshi yumva hari gemba niyumvira ko twe nyene n'u Burundi banaburotse haba inyuma violence twitege ikindi gikorwa kimeze gute sha nibaza ko Imana idufashije kizoza gisumba violence yego cyane kweri okamba kajambo roka gasoni karugi tubanda turangiza ikiganiro agasoni karugi nuko no bahimiriza kuza kuraba filime zacu kuri Gitega filime mu dushikikire violence ni cinema iri kirakundwa kandi yigisha cyane ari nakantu nabonye benshi bagumye bidoga ngo cinema yaratevye reka ngenda kavuze cinema ntiyatevye ahubwo raba eske cinema twasohoye cinema imeze gute abantu kenshi basohora amasezo twe ntidusohora sezo dusohora full movie uzora n'ubundi bihugu uretse ngaha mu Burundi honye nuza wumva cinema ubonye haheze indwi ngo yatevye yagize gute ariko ibindi bihugu n'imyaka itanira hera cinema itarasohoka kandi igihe cyose siziye ikazi ryoshe ifise ingufu rero twege usanga twege batwihutisha ugasanga twasohoye n'ivyo tutosohoye kubera iki babantu bahora bagukurikirana bashaka kuvuga ko ngo kubera iki ngo watevye orske sico turabe eske turiko dukora igiko kimeze gute nimba je nkoze full movie imenya ko n'umwaka woshobora guhera atakici cya kabiri kiraboneka kubera iki ndiko nditonda shaka gukora igiko ciza kandi igiko ciza kiza nyene gifise quality inguvu nyinshi gusumba ko je no sohora guhera uno munsi ndasohoye ejo ndasohoye hirya ejo ndasohoye hari nabo tuzi benshi hari sindabavuga hari abonzi je bahera ko wa mbere basohora gushika kundi wa mbere mugapana mu Burundi ariko basanga ni vya bindi umengo ni vya bindi umagaruka ya vya bindi we ke ca mbere ni ca kabiri gatatu ugasanga umengo ni vya bindi nyene nta mpinduka irimo ariko dukeneye impinduka kuri cinema kuko narabonye kenshi umuntu wa mbere ahindura cyane ni Soro Soro ngaha ku cinema yo mu Burundi arafise ukuntu ahindura ibintu mu cinema yose akinye usanga harimo ikintu kindi ciyongera anabifitiye ubushobozi cyane kuba nivyo yize usanga hari ikindi kintu ciyongereyeko rero twe nitugume dukora vya bindi zasene ukazamva ngo none ngo ku cinema bakinye ngo kumengo ni vya bindi ushume ngo birasa wapi abwo twige eske nimba je nasohoye full movie uno munsi mezuko ejo nzosohoye imeze gute mu kwezi kuza rero dufate ko cinema ubonye yatevye nuko ibiri kiratunganwa ibiri kirakogwa hama mugende mudushigikira kuri Gitega filime mwandike Gitega filime muri violence kugira ngo muteze imbere impano zacu kandi ngaho Gitega abantu bose bazobona n'iki kiganiro no bahimiriza gukunda ivyo wabo dukunda ivyo wacu nko kujya abandi bariko barakunda ivyo hariya kuko ngaho Gitega dushaka twokwizana sanka ku munsi umuga usanga atana abayozi ibihumbi 10 dufise kandi uravye nk'abantu babikurikirana ngaho mu Burundi bari ngaho mu Burundi ni benshi cyane
nukuri rero bitwikubita gashi dukunda ivy'iwacu kwanza so rero bibutse ama social media yawe kugira ngo tugenda tugeze no bibutse no gukora subscribe bo kuri Gitega Filime kuri YouTube ni Gitega Filime kuri Facebook ni Gitega Filime ukeneye icubaza byose ugiye hose ukandika Gitega Filime urayisanga ukore subscribe ukore like share comment ibintu byose nimba ari ikintu baradukora nabo duhanure twandikire muri comment cyangwa twari nimero uzobona ku rubuga utwandikire utubwire ati bino bintu zobihindure kugira tukomeze twigishe n'abandi bantu yego ukurangiza namansaba umuntu natumiye kugira commentaire kuri Miracle TV 257 tera commentaire kuri twebwe tubikora neza tubikora nabi nikiyo dusabira kubafana bo Miracle iriki kora neza ningaho Igitega mu bisanzwe je n'umunsi ndakubona senze kuri ngaho Igitega oya mu bisanzwe ikintu cyambere n'urukundo ubwo rukundo wereka abantu nigo rutuma uzoronka na vya bintu wifuza je vyiza nobona ko uru rukundo uri utanguranye apana ko uzotera imbere ugacuruta ahubwo komeza uteze imbere kuko twe ari amatimu menshi aya ma TV online nabonye menshi gusanga yitaho ibikorwa vy'abakifite abastare gusa abantu batoyi ntibabiteho kuko twese dukeneye gushigikirwa nimba ari mutari mukuru wese akeneye gushigikirwa kuko kenshi no kugira twe ntidukurikiranwa muri sinema ndundi cyangwa sinema zo ngaho Igitega ni baba promoter babituma nakivuza ariko nkuko uriko bikora neza komeza kandi uzoshika kure ndazi Imana ntakitatanga uko nyene rwa rukundo werekana mu bantu uko rukundo wereka abantu ni nago Imana yo nyene izana igacivuga ati wa umuntu afise urukundo ku bantu uko Imana ntizoza kwiyereke mu maso izosha muri bajya abantu nyene ugenda ukoresha ugenda korana nabo hanyuma uronka ivyo wifuza reka ndabibutsa ko yari one baby paraskra crop from JT Brazil KBC ni Miracle TV 257 ntahandi hantu uzokoma ubumba ibiganiro nk'ibi cyane twe twavuga ati tushigikira filime cyane kuko twabonye ko muri industry ya music harimo aba promoter ba Renz best cyane filime ukamenya twarayibagiye rero je navuze ati reka twizamurire izi mpano za filime maze tuteze imbere igihugu cacu abana bacu maze idrapo ryacu ryandikwe hose rihungabane mu makungu ndabibutsa ko iki acha ganiro namandabwira ati ni Burundian Talent twama tubazana abanyempano kugira ngo bababwire ivyo bipfuza kuri mwebwe bababwire naho bagomba gushika mube bafashemwo mubashigikiye mubafashe mu mugongo ndabibatse ko aha nahandi tuzohashika mudushigikiye ciao hasta la vista.